Uburundi bwose buri mu butare n'ubu y'ubutare mutama mbega mwonttabara nkabajana ahantu uko twabonye hari ubutare bwishi twoca dukira jewe nari nasavye agakoperative hariya nkotesha y'amatongo ashika kuri 5 ubu n'amasezerano yaraheze naradepoje environnement ndari umuriyoni bigeze muri OBM baca baricarika jewe ukanyemerera mwinondwi ntinakuzanira ubutare 25 budasa bwose ubupimishe nibaze bavuge ngo bapimye ngaha ego wingozi niwe yarekuye nababandi ngo bamwejeje bundi na guverineri ndazi yo kumigwa kuko iyo kara yizi papa urumva rero ubu niho babonye batijana ingoza carekura mundwi ninjiza ibira 600 vya korota amabuye arenze miliyoni 150 mugabo ncangwanywa n'umudafu yarahari ngo mbega Nzambimana ngakoresha ya strategy nkaya gute ngaremerewe kwegeranya ubutare ijya societe irimwo ubutare buri muri pigmatique atari firo buri mu mucanga kuburyo zijya segiteri ziri hajya barabizi neza abazungu baje gutora amakorodone hajya imureye barabizi ababosi bari ni Bujumbura mugabo je twari turi kumwe nabo bakora amakarata bashiraho ibimenyetso bubaka amaborone barabizi karibo bari bandungitseyo Uburundi niyirirare mugende muyirebe irimwe ahantu muza gusanga ibirombwe abazungu bagiye bimba binjira mugabo mbega ko twebwe mbona no musabo muri OBM ari twebwe tuza kubereka tukabajana aho twabonye ubutare tumaze kubajana bonyene sibo banahatweretse muri uwo mwanya ngabo baciye baza bonyene baraduhagaritse je ngoma mvuge ku iki kintu mufata abantu bize ivy'ubutare mu mpapuro bakorane n'aba bantu babene gihugu bazi gufata ikarayi bakayora umucanga bagasugura mu mazi bakabona atanu hari ubutare Uburundi ahantu hatari ubutare hari ico bita kaore Uburundi bwose n'ubutare gusa ushaka muhera mu gatumba muzunguruke muraza guca kabarore muce maramirundi busiga n'ubu babu hatoye hajya kumwumba hajya kumasanganzira hariho roframu yera papa turagiye mu Kirundo turazungurutse izo bita za kagati giteranyi muza gusanga tugiye mu Rumonge aha muza kuhasanga iyo bita garene Uburundi bwose buri mu butare tunganya nyakuba ico bita gisheyinike OBM na environnement na OBPye none konzi bafisa amasare asumbaya bakoreye hamwe uno munsi wa deposa dossier muri environnement ugasanga wowe utazwi iyo dossier izojyama yanakajanywe kubera bamuzi akaba ariyo baca bashira hejuru bakayitwara iyi gakogwa twebwe ukazosanga ivyo bidosiye warabirunze amezi 6 none muri ya 2040 2060 twoshikayo twateye imbere cyangwa tuzoshikayo twasubiye inyuma aya madosiye kwanza nabanze asinyo yihuta jewe ndi mu bantu bagiye bakotesha amatongo muri lithium mpurirayo n'abashinwa indora lithium tuzatwumva ngizoza kwimbwa na banke mondiale ne banke mondiale ntiyoza kwimba cyangwa aba bantu bazokoresha mugabo twebwe bagafuni turiko turazana ubu butare buzana amadolari turonka igitoro hama abo bandi bazoza gukoresha ubwo buhinga bukomeye kubera twebwe izi metero twimba ni nkeyi ugiye ngaha za Tanzania nyakubawa abarundi biwacu baherereyeyo bari bafise experience nyinshi ubu no munsi bariko barafata bujya buhinga nani twasigarana abantu bavuye ku ishuri gusa ababo hasi baja bemera kurinda kiye kirombwe bakinjiramwo aba bantu naya makoti bazinjira hasi mu kirombwe jendi mu bantu bakwandikiye ntori rya lithium message ya Nzambimana Edward nuko uhura na message nyinshi ndakwandikira ati n'ubu y'ubutare mutama mbega mwonttabara nkabajana ahantu uko twabonye hari ubutare bwishi twoca dukira jewe nari nasavye agakoperative hariya nkotesha y'amatongo ashika kuri 5 ubu n'amasezerano yaraheze naradepoje environnement ndari umuriyoni bigeze muri OBM baca baricarika jewe ukanyemerera mwinondwi ntinakuzanira ubutare 25 budasa bwose ubupimishe nibaze bavuge ngo bapimye ngaha hariho izo bita za serpentine nta muntu ari karazimba ngaha za jade nta muntu ari karazimba ngaha izo za manganeze nibindi sodolite dufise hano mu Burundi nyakubawa ni nyinshi cyane manganeze dufise ni nyinshi kubera iki nimba ku isoko mpuzamakungu iri kiragura make igura make kubera yavuye mu Burundi datunganije
bafashe iyo manganeze bagakora akabaraje k'iyo manganeze kaho hantu bariko barayemba bagaca bavuga ati iyi manganeze twimvye ngaha nyene tuyikorera kayizine kayo tuyihungurire ngaha nyene tuyitware hanze ifise igiciro irikiragura make iyo barevye ku biciro mpuzamakungu babona umenga igura make mugabo mbega igura make kubera iki kubera idatunganije. Uyu mwene wacu ejo bundi yakweretse titane ndi mu bantu bayubuye haji matongo hari titane hariho n'umwonga uvamwo emerode. Abantu mu kwifata eshantiyo ubanza kuyironderera mu mazi mugabo ucurondera orientation mbega yavuye he nimba yatwawe uciye muri runo ruzi kuruza ruru reka ro turondere iyi misozi ihanamiye aha hantu mbega iyi emerode vere irihe none gute uno munsi bariko baravuga ngo igihugu cyo wacu dukene kidutukisha papa mvuka ajya ku mupaka imara mirundi kuva kera forode yamyeho niyitungishije u Rwanda niyiri kiratuma batwirata ko mugabe ivyo bintu navyo bafise. Naraye mbabaye kandi aryohewe cyane kubona nyakubahwa guverineri hano ari hano arabizi twarapfungishije umusuma ejo bundi ahantu nari ndiko ndimba titane twaratoye mu inzahabu turandika ikete turamenyesha ubeyemeti ahantu twariko turimba titane tutoye mu inzahabu mugabo izo nzahabu umukozi twari dufise yarazibitse igarama 18 yarazivye tumushikiriza ubutungane bwo mukayanza turi kumwe na mustaneri w'Imatongo uwo muntu baramupfunga procureur aracu rubanza gwiza wo mukayanza ugira ntuzenyi PV utwara documentation arerekana ko inzahabu yazivye aratujana muhira ari yibisha ngo barayibaze mwivye kandi yazitwaye wenyene mugabo twaraye twumiwe nabo turi kumwe uwo musuma yaciriwe urubanza na procureur wo mukayanza na sentare yo mukayanza guverineri arabizi umuvyeyi wacu hariya mustaneri w'Imatongo arabizi baramujanye kumufungira ingozi turagiyeyo turaburanye mugabo tuzatwumve jo ngo bamwejeje ingozi niwe yarekuye nababandi ngo bamwejeje jo bundi na guverineri ndazi yo kumigwa kuko iyo kara yizi papa urumva rero ubu niho babonye batijana ingozi acarekura reka rero ko yemeye kugwanya igihugu natwe tugwane turabe hari ukuntu no munsi turiko turakoresha dépense ugasanga wakoresheje nka 60 million kuri tere ugahituronka ubutare bwa 20 million aka kantu bakumve kuko mutama babuze ingene bamusigurira iyi seti purusa y'uwartizanale bongera baburi ingene bamwereka niyiseze purusa ku muntu ari karimba ico bita semi mechanize habaho umuntu akoresha kanyunda gafuni hakabaho nyakubahwa na wundi yakoresheje imashini nyumviriza nyakubahwa iyo dushoye ubutare mu ikontware tugashora ubutare twakoresheje miliyoni 60 tukaronka bwa 20 million ya 20 million bace bakura ko seti purusa kandi 60 million isigayeyo y'ideni itanagarutse mu madepense twagize nimwemere yuko bato ibi bintu tubiheba kuko naba baza n'amasemi industriel baza aho twebwe twabanje kubona ahubwo mutwigire uwa artisanale mutwigire n'uwa semi mechanize mutwigire n'uwa industriel.